Isusu jambona jasinza matora abajama busi nivyo bikubwira utabifise nacyo wostukira Aiwe ibisusu ikondere wiki ndabahaye bwakeye mwese amamedia yose akoraniye ngaha banje kubashimira kubona mwitabiriye akamo kacu nkuko benshi bagiye barabivuga urubanza twese turaruzi ariko twebwe tukaba tuzokorana na Crystal Event ku munsi wa gatandatu kuri Entente Sportive jeni waza ko atamajambo menshi no bicisha muze muhashike mubwire n'abandi bahashike ibintu bizoba bimeze neza cyane ndabashimiye cyane. Wagwan my people, it's your boy Badman down color sugar bodies. Last time give it a Babylon channel let the chimbo and you must blow I don't know bomb for club. Mr. JJ, I want us to have a big bang song here. Sorry, yeah, double J. Yeah, but it's JJ. JJ is double J, right? No, same thing. JJ, Joker. Double J. Anyway, I know the artists in Burundi, but listen to me. When you also have a chance, also give another artist a chance. Unajua hii Afrika lazima kila mtu apangie mtu mwenzake ngazi hivi. You know, if I give you a hand, you must give a hand. What can you contribute as a legend to our artists by making collaboration for only the flag of East Africa? Any collab featuring Burundian artists, because you seen you with a Burundian artist on the name of Adojo-san. Okay. Van Beach, murabibona hari umutumire dufise witeka mwarabibonye ku ma social media atandukanye, video yarakozwe byaraciye mu media mwarabidufashije. Jose Chameleone ari hano mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura imbere yanyu, afite ibiteramo bibiri ku munsi wa gatanu no ku munsi wa gatandatu. Ku munsi wa gatanu ni ngaha mubona muri kibanza cyiza cya Van Beach. Mu kanya gato turaha ijambo uwaserukiye Crystal Event, duhe n'uwaserukiye Van Beach. DJ Paula muramubona na Jamara ari hano yaserukiye Van Beach, baraza kubabwira byinshi bitandukanye. Mu nyuma duha akanya l'artiste du jour Jose Chameleone nange nagira icyo avuze, hari eka n'abandi batandukanye. Nabo muraza kuronka umwanya wo kubaza ibibazo, ariko tuze kugerageza dushagagure kuko arafise amarepetition akora murazi ko azogira azokuza live minsi ibiri, donc ateza kuronka umwanya w'amarepetition. Tugerageze tube bref canke bref bivanye n'ukuntu ibibazo mufise, n'abatumire tubasabe kwishura directement kugira ngo dushobore kugarutsa. Karibu sana mabibi na mabwana, tunawapokea kwa roho moja na kwa mikono miwili. Jaribu kujipigieni makofi. Asante. Kama jinsi na uliona mbele yenu tuna DJ Paula kutoka Crystal Event ambaye aliweza kuandaa hizi show mbili. Tuna
Beach na yeye aliweza kushirikiana na Crystal Event ili hizi show ziweze kuwa kwenye siku ya 5 na siku ya Jumamosi. Tuna msanii wetu mgeni kutoka Uganda, Kampala, Dr. Jose Chameleone. Tuna wasanii wetu kutoka hapa nchini Burundi, Double J na Kirikou. Pia tuna wazamini wetu waliweza kutuzamini ili show zetu ziweze kuwa vizuri zaidi. Karibu sana waandishi wa habari. Bila kuchelewa, acha tuweze kukaribisha DJ Paulin kutoka Crystal. Paulin akimaliza tutaweza kumpa neno Jamal kutoka Van Beach ili baadaye msanii wetu kutoka Uganda naye ataweza kusema mawili matatu. Karibu sana mabibi na mabwana, jisikie huru, hapa ni nyumbani. Tuko Van Beach, kiwanja kizuri. Hapa ndo tutaweza kuona show ya kwanza siku ya Ijumaa ya Dr. Jose Chameleone. Karibu sana. Murabona ko hari n'amashirahamwe atandukanye ashoboye gufasha kugira ngo ibiteramo bibiri bishobore gukora. Mwiriwe mwese. Abambere nshaka gushimira ni mwebwe les médias kuko murabizi neza collaboration dufitaniye, murazi neza ibyadushikiye mbere mu mwaka uheze igihe Covid idutera, hari ama evenement menshi ariyo parti nini cyane rwose n'abakiriya mwebwe ko murakurikirana ibyo dukora niwe mushikana kuri ibyo dukora byose. Kina shaka shimire amashirahamwe y'ama yacu ko murabizi neza yuko atasponsor ibintu nta na kimwe twashobora gukora. Abadufashije benshi bari ngaha hanye. Ubundi nashaka gushimira ni Jose Chameleone, ndamubwira karibu sana igihugu cy'u Burundi. Mwabonye neza yaduteye n'iteka, yatwambariye visit Burundi. Nibaza ko icyo kintu tukimukomera kwa mashi. Karibu iwacu, karibu iwanyu, wabaye mu Burundi ugakenera passport ngira tuze gusabira na nyiri w'u Burundi. Ndabashimiye cyane rwose. Nkuko mwavyumvise, tugerageze kubaza ibibazo bikenya ko murabona niho bagishika, bagiye kuri aeroport mu gatondo kare, bategeza kugira n'ama repetition uno munsi nejo. Murakoze cyane rwose uvuye ku mutima. Nibagiye gushikira kundi mugabo ari ngahe sanze ko ndabigitsura. Iki giteramo niba cyabaye bigakunda ko kiba, nashoboye gufasha n'uyu mugabo ngahanye cabinet civil yitwa Jamal. Shimire cyane rwose Abraham de Katubane akaba ari baserukiye, ari bashoboye kuduha iki kibanza aho baza kurara, ibyo bafungura. Urabona nawe nyine ndasaba tumushimira cyane rwose, akaba yaserukiye na mutamahanya anye nibavuga ko mukomera amashi. Murakoze cyane, kadabaye Jamal nawe agira icyo ashikiriza. Tugira amahoro. Bibaza yuko byinshi umuntu yabivuze. Izina rero rya Van Beach, nagira nshimire mwebwe abamedia ko muhora mwitanga kugira ibintu bibe, kandi nimba twashoboye gushika ngaha kugira abantu bitabe utumire ingufu zanyu. Nagira fata akanya ngo nabashimire kandi mukora amashi. Nagira nshimire kandi Paulin Crystal Event kubona yari yumviriye kuza ko dukorana, kandi murabona yuko Van Beach ni beach yikwije, ni beach y'amateka, si amajambo. Mugabo ngo turacari ko turakora, turi muri chantier. Nibaza yuko d'ici juillet ibintu bizaba bimeze neza cyane. Reka rero nshimire Dr. Jose Chameleone, ndamubwira karibu sana, karibu tena. Nshimira n'amashyirahamwe
yadufashe ku mugongo aguma bikora cyane cyane uvuga banki bw'inoti iyo ari sponsor board magavuga Brarodi avuga Teledis Uganda Airlines kubona yashoboye kumuzana nkavuga za Betagazi zose n'abandi bose za Teledis Musumba Steel Fino Mavetek zijya zose n'abandi bumva zishobora kuba heza bose nashaka mwikomera amashyi nimba bari ngaha rero nta majambo menshi mfise novuga byinshi nibaza yuko Crystal Events aza kwivuga murakoze cyane murakoze cyane duha umwanya Dr Jose Chameleone tumwakire mu gihugu cy'u Burundi nawagirisha tubwiye. Karibu sana msanii wetu kutoka Uganda Kampala, Jose Chameleone. Kwanza nataka kumshukuru Mungu amemfikisha siku ya leo tukutane tena na ndugu zangu wote Burundi. Nashukuru sana Crystal Events waliyepanga mpango tuje tuwafurahishe ndugu zangu hapa Bujumbura. Ilikuwa inatakiwa nije kabla lockdown, lakini najua vile niliimba kwenye shida za dunia, tunapanga na Mungu anapanga, au sio? Mungu kaleta ile COVID, alafu tukasema hatutatoka kwenye mpango wetu, tuvumilie kidogo, alafu COVID kaishia. Ndio maana tumeamua turudie tena, lazima tuwafurahishe. Nashukuru sana Uganda Airlines, ile ndege kwetu ambao umenifikisha hapa Burundi. Imekuwa safari njema na nimefurahi sana, asante. Na kampuni zote Bankobu, Amstel, Brewer. Lakini nashukuru sana my fans out there, watu ambao wanafurahia kazi zangu. Those are the most important people, and those are the people that have come to visit in Burundi this time around. I am a music hit machine, you know that. When I start to perform, I don't play, I don't joke, because I am born to sing and born to win. So I guarantee you, my people, okay, I want to thank the media, waandishi wa habari nyote ambao mmenipokea hoteli na sasa bado tuko pamoja. You want to make sure that everybody all around Burundi knows that Mr. Joseph Chameleone is in the building. Thank you so much, I appreciate. I want to thank nataka nishukuru sana Van Beach Management. Yeah, it's such a beautiful place where the music mess is going to happen tomorrow. I don't know, I know you guys love a lot of the music that I do, but I've come with a very big package for you. And I guarantee you the best of fun this weekend. I'm pretty sure Friday is going to be the VIP, which is going to happen right here, not so? Was that Friday? Yeah, that's VVIP. That's what you call Samedi. Vendredi. Vendredi, c'est bon. Vendredi is tomorrow, so we're going to have a very good time. And then Saturday, we're going to be at the Entrance Sportif. I love Burundi, I love the people, you're very nice people. When I meet my Burundi, I don't care whether it's Crystal Events, I have to send my very big greetings to one of my best friends in Burundi, Mama Solo, Monibuiza. Yeah, that's my beautiful mama. I love her so much. You know, what you guys don't know is I've been to Burundi when I was not yet a star. I've been to Burundi, I lived in Buiza for quite a while. I've been telling you the story, and I want to tell my young people here, my brothers here, my stars here, is the harder you knock it, is the harder it comes out. When ukiwa naishi maisha, vitu vibaya viko hapa karibu. Lakini vitu vya amani, vitu vya maana, the good things come from deep in within. Na mimi mwenyewe niliishi pale Buiza, mama Sori ikiwa mdogo alikuwa ananipa ile pilau yake. Namshukuru sana. Hakujua siku moja nitakuwa mtu wa maana kama mimi. And she was a very good example for me. Forget about the business part of it.
Burundi, you're my brothers, and you're my sisters. I appreciate the support all through the years. I don't come here to play, I come here to entertain you. I come here to, you've not had very good entertainment after lockdown. Here I come. So I invite you, my people, come and enjoy the show. My name is Mr. Joseph Chameleone. Champion. Huh? What else? Doctor. What else? Oh, yeah, I'm right here with my brother JJ and this artist right here, so I think he should say something. Me, I don't know how to talk. I'm going to sing. I'm going to sing. Singing is very easy. It's very easy. I can take it back to the time. Ila banu banu baby, naomba mina wewe tuwe, achana banu banu darling, nalelio, toka tulipokutana, Nkuko mubibonye tumukomera amashyi cyane Dr. Jose Chameleone ndahimbawe ko ndi ngaha yarabaye mu bwiza arashima cyane mama Solo yaramubaye hafi arashimira abateguye igiteramo eka n'abandi batandukanye na mwebwe ariko reka duha akanya Double J na Kirikou niyo bazofatanya na Dr. Jose Chameleone mu giteramo kizobera kuri Antenne Sportive ariko turava kwa Double J arafise na band zo muvugiriza live ni band ya Kirikou nawe nyine aragira icyo avuze mu nyuma shaduha ijambo waserukiye Mongo Inoti Amstel ikana Ouganda Airlines ARP shaduha ijambo mwebwe bamenyesha amakuru muri ngaha anye kubyaje tubandanye Isusu jembona byatsinze amatora abajama busi nivyo bikubwira utabifise nacyo wostukira Aiwe Isusu ikondere wiki ndabahaye bwakeye mwese amamedia yose akoraniye ngaha banje kubashimira kubona mwitabiriye akamo kacu nkuko benshi bagiye barabivuga urubanza twese turaruzi ariko twebwe tukaba tuzokorana na Crystal Event ku munsi wa gatandatu kuri Entente Sportive. Je nibaza ko atamajambo menshi nabicisha muze muhashike mubwire n'abandi bahashike ibintu bizoba bimeze neza cyane. Ndabashimiye cyane. Wagwan my people, it's your boy Badman down Kala Sugar Bodies. Last time give it a Babylon, Chana let the Chimbo one year you must blow, I don't know, one for club. Urakoze cyane nanjye nta majambo menshi se yo kuvuga kirese gushimira abiyumviriye gutegura iki giteramo hama bakiyumvira gushiramo ugwaruka rushasha amaraso mashasha muri no muziki w'Uburundi bakadufatanya no mu legend nka Chameleone niteka kuri twebwe ni kimwe mu bintu byereka urundi gwaruka yuko ugwaruka turi maso dukomeye cyane nkuko nabivuze nta majambo menshi mfise yo kuvuga uretse gushima no kubasaba mu mukomere amashi DJ Pole kwiyumvira ugwaruka rushasha turabashimiye cyane hama muzoze muri benshi mudushigikire hama natwe tubizeze ko tutazobatetereza turiteguye kumwakira ego murakoze cyane uyu ni Kirikou mukomera amashi si Kirikou na Double J gusa nkuko muvyumvise mbona ribuka abatandukanye bari byo barundi ku munsi wa gatandatu kuri Antenne Sportive atashe gushika hano hariho Eritina Dapina umuririmbyikazi yahora mu gihugu cy'Uganda hano mu gihugu cy'Uburundi eka tutibagiye na Alvin Smith nawe nyine azoba ari muri ico giteramo azokwifatikanya na Double J na Kirikou eka na Chameleone ku munsi wa gatandatu reka tuje kwa Kiture afise band izovugiriza Chameleone iminsi ibiri yose. What can you contribute as a legend to our artist by making collaboration for only the flag of East Africa?
any collab featuring Burundian artists, because you seen you with a Burundian artist on the name of Adojo San. Okay. Mwenyewe utaisikia. Tuna kazi moja naye, alikuwa alishasukuma ngoma yake Kampala, lakini shughuli tulikuwa busy sana, nikamwambia tutaimaliza nikija Burundi moja kwa moja. Asante sana. Na si yeye ati wa mwisho, huyu ni wa mwanzo. Na not only me, yule ameuliza ati how does fanyaje kupata muziki wa Burundi iwe Kampala na Kampala music aje Burundi. Hii ni burudani langu, lakini nimewaletea hata msanii mwingine kutoka Kampala pia aje kwenye hii show. Alikuwa surprise, lakini now let me break the surprise. I guess you know Radio and Weasel. Unafahamu Radio and Weasel? Okay. Weasel anakuja. Nimempigia simu, amekubali pia anakuja kwenye burudani. So my brother, nimeshaongea na Weasel atakuja, tutafanya kazi hapa bila wasanii wa Burundi. So what else should I say? I am hungry. Don't ask so many questions. Let's go and eat some food. Anyway, and as a legendary artist, me kama msanii legendary, it is my duty to give everybody a chance. Mr. JJ, I want us to have a big bang song here. Sorry, yeah, double J. Yeah, but it's JJ. JJ is double J, right? Yeah, same thing. JJ, Joker, double J. Anyway, I know the artists in Burundi, but listen to me. When you also have a chance, also give another artist a chance. Unajua hii Afrika lazima kila mtu apangie mtu mwenzake ngazi hivi. You know, if I give you a hand, you must give a hand. Then the other person gives a hand. Even you live. And I think, what else did I answer? Anything I forgot to answer? Kuna kitu ambacho sijajibu? Kwa sababu kitu cha msingi ni kufanya collaboration. Tuone ati music wa Burundi anasikika kama Uganda, na music vile music wa Uganda anasikika Burundi, kufanya balance, au sio? I'll do that and I'm ready for that. But I don't want to sing with only boys, where are the girls? I want to do one collab with Double J and one collab with one beautiful Burundian lady singer. So, Crystal Events, you'll take care of that. Thank you so much. Yes, kwa kumalizia vizuri, tunaenda kupokea swali ni moja tu, kwa sababu Chameleone ana repetition baadaye, pia nahitaji kufanya vingine vitu. Asante. Swali ni moja, afu tumalizie. Karibu. Asante sana. Andrew Promoter from Hitop TV and Black FM. First, ningependa kwanza kwa kumsalimia Jose Chameleone kwa Kiuganda. Jabaleko Jose Chameleone wasuzotia, tunajitahidi kama Warundi. Ikibazo cyanje nabonye benshi mwabajije Jose Chameleone byinshi bitandukanye, ariko nk'umurundi kuva muri Black FM, ikibazo cyane nshaka kukibaza Double J once again, ariko na Kirikou akiri bamwe baririmbye dufise bakomeye mu gihugu cyacu cy'u Burundi, mwakomera amashi kwanza ndavyifuza bro. Iterambere mu muziki ni ikintu cyerekana neza yuko ibikorwa bakora badatamba birorera. Ikibazo cya mbere Double J cyo kimena Kirikou Regent Jose Chameleone umuririmbyi twakoze twumva amaze gukora amahit ndetse amaze kuboneka mu bikorwa bitandukanye, n'umwe mu bantu bari babafise muri under management ya Bantu Boy ya Big Vizo, barabonetse cyane bari kumwe na Jose Chameleone. Kano kanya Double J musege na Kirikou niteguye gute kwemeza mutama Jose Chameleone kuri stage? Nipanze gute? Bimeze gute hagati ya nk'abarundi? Nuko mubitegura gute? Bikorwa byanyu mwabiteguye gute kugira ngo mushobore kuduhagarara neza nk'abarundi? Murakoze. Ego tugireko. Yeah, murakoze cyane Landry Promoter. Ubwa mbere na mbere je nibaza ko
twobivugira ngaha byose ngo tubimare kubera twaba dusanga show ihereye ngaha ariko icyo twabamenyesha nuko twipanze neza antuka ntituzobamara kandi murabizi ko iyi tereni iwacu dutegerezwa kumwakira sivyo rero nta bwoba nta kugumwa ibintu bimeze neza urakoze cyane hari uwashimye gutanga igicapo cha Dr. Jose Chameleone n'umurundi n'umujene talentueux azane ifoto ya chef Dr. Jose Chameleone. Yes, kuna kijana wa hapa nchini Burundi ana talent kubwa sana ya kuchora. Huyo kijana ameweza kuchora picha ya Mayanja Joseph Chameleone, Mr. Champion. Tuweze kumwomba kwa Dr. Jose Chameleone aweze kusimama ili aweze kupata gift yake kutoka Burundi. Burundi wanamuonesha upendo, wanamuonesha kwamba Dr. Jose Chameleone ni champion. Makofi basi kwa Dr. Jose Chameleone. Makofi kwa vijana wetu kutoka Burundi, Landry. Karibu sana. Makofi ya bure. Ameweza. Kwa nini akaweza kumchapa Dr. Jose Chameleone? Tutajaribu kumpa dakika moja tu aweze kutuambia kwa nini akaweza kumchora Dr. Jose Chameleone. Pia Chameleone ataweza kutuambia ametarajia kupata hii gift, amepokeleaje hii gift ameweza kupata, na kwa nini Landry akatumikisha hizi kala. Karibu sana, dakika moja tu. Asante sana. Mimi niko mshabiki wa Jose Chameleone kuanzia mtoto, manake napenda sana kazi zake, napenda sana. Hii nimpatia juu nimuonesha upendo kutoka Burundi. Yaani jinsi mnavyoona nimemtia ndani ya karte ya Uganda, yuko mudrapo ya Burundi. Manake anarepresente Uganda kama mfalme wa Uganda kutoka Uganda. Tunarudisha ndani ya nchi yetu ya Burundi. Karibu sana Jose Chameleone. Asante. Chameleone, ulitarajia kupata gift kutoka kwa kijana wa hapa nchini Burundi kabla ya show. Unajisikiaje kwa sasa? Unajua kuna vitu ambavyo vinaweza kuleta machozi. Yes. Kitu ambacho naweza kumwambia, nashukuru sana. Hii ni upendo ambaye ameweka kwenye uchoraji wake. Nashukuru sana. I just want to hug you, my brother. I just want to come and hug you. Yeah. Now, the most beautiful part, the part that I really love the most, is the crown. And beyond the crown, we have the Burundi flag behind me, and we have the Ugandan flag. My brother, he's called a laundry art. Thank you so much, my brother. Where are you taking my picture? Okay, you can take it from me. Thank you so much. Thank you so much. I appreciate it. Asante sana. Na kwa kumalizia vizuri, tutaweza kuomba Paula aweze kusema neno la mwisho ili tuweze kumalizia, afu baadaye tutatake picha ya watu wote ili iweze kuwa kama ukumbusho kwenye siku ya leo. Karibu sana Paula. Ndabashimiye cyane bose. Murabonye murasko aravuga Kirundi, nta n'ikibazo mwabaje mu Kirundi. Nibaza ko muzoro mu mwanya wo kumubaza undi munsi ko ndavyari abashorisi benshi batanga Igiswahili aduga. Tutangore kuri Darren Sara. Ndazi mwafasha amasanamu menshi, hariho nabo bariko barandika. Ndazi ko ubonye akazi ariko kugira gatangure. Ejo tuzaba turi kumwe, kuwa gatandatu tuzaba turi kumwe. Nimukore akazi keza nkuko twagatanguye.
hanyuma bishobotse no kuwa mbere tuzomuherekeze azoshobore kugenda atahe muhira avuge igihugu cyacu cyiza ingene yakibonye n'ingene twamwakiriye n'urukundo twamweretse. Hanyuma nsubire nshimire aba bari ngaha mubona badufashije gukora igiteramo n'abataje ko nabo nyene ni benshi, hariho nabo mubona ngaha n'abandi batashizeho ibyapa byabo. Abo bantu nibaza ko bakomera amashyi kuko murazi biragoye. Festival event muramaze kubonera iramaze kwerekana ko izi gutegura ibiteramo, kandi abantu bama bavuga ngo Pona si Pona wenyine. Festival event ni famille nininya ko jeje nyine ntabyo bishobora. Nibaza ko twakomera amashyi n'abo dukorana bose. Festival ndakunda naho yoba izi gutegura ibiteramo itaronse abantu badufata mu mugongo, nivyo ukunda ko murazi neza ko bisaba uburyo bwinshi cyane gose. Ndabashimire cyane gose kuba dutanguye gukorana na Bankobu gushika uno munsi baratwugurura imiryango, batangura gukorana Crystal, dutangura Crystal event. Hariho abagabo batamari ngaha murazi bamwe badufata mu mugongo. Nibaza ko n'amaproje yandi naramaze kuba karandiriye gushika kuri bonane yose baramaze kuyaprova yuko tuzoyakorana yose. Nibaza yuko n'abandi bari ngaha anye hariho evenement dufise mu kwezi k'umunani Uganda Airlines yaratwemereye kuzana harimo DJ azova muri Kenya, baratwemereye nabo nyine kuduha ayo matike. Bankobu ndibaza ko nabo nyine tuzohora na vuba ko barabonye kamwe muko tubishoboye muzobandanye mudufata mu mugongo. N'abandi bose n'abatashoboye gushika ngaha anye n'abatashoboye kudufasha muri iki giteramo babone yuko ari batanzwe bategeza kubandanya dufata mu mugongo. Ndabashimiye cyane gose mugira umunsi mwiza. Murakoze cyane rero ni hano